ngaha murabona rero twaje turabagwiza tunga n'abajejwe intwaro twaje gutora inyishu y'inzitizi zose zishobora gutuma tudashobora gushika ku gihugu cifashe. Ndazi yuko iyo tuvuze gutya biranagora kuko hariho uwamaze gushika ku kugena umwene gihugu azomeze ico gihe. Muze murabe mwebwe bagwiza tunga mwamaze kuduga ntimwipfuza kumenga abandi boduga bakabashikira mugwa mubafyita aha nta kinyoma kirimo umenga ntimushaka kuri hasi aduga bashikire. None nimwaba mwebwe mudashaka umurundi akiri hasi ko abashikira muvuze ko ibindi bihugu bishaka ko Burundi bwo bishikira. Burya ico udashaka ko wundi akugirira nawe ntukigirira abandi. Rero nagira ndababwire ako gatima gatuma umenga vyose ni wewe wenyene boguma babona niko nibihugu navyo vyamaze gutera imbere bibona yuko vyoguma ari vyo biboneka. Kubera iki? Twe duteye imbere isoko izo bipfuye. Iri huriro rero ribaye twebwe dutanguye intambwe ya mbere genda yita intambwe ya mbere kuko kare twagenda tujuragirika iri huriro ribaye dutanguye intambwe ya mbere igana umwaka wa 2040. Iyo ntambwe ndazi yuko itoroshe kuko isaba ko duheba ingendo twahoramo. Hariho uwari yaramaze kwigirira akabarabara kiwe ako kabarabara rero tuvuze tuti aka kabarabara turagafuse dufashiye autoroute hariho ucavuga toya ibarabara ryanje ntirivaho. Ni ngaha rero mubona dutangwe rihuriro kubera urugamba rw'iterambere urugamba tugwana twese mugabo duhanganye ni twebwe nyene. Nico gituma tugize irihuriro umenga hariho kunyinyana hagati y'abagwiza tunga ni n'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kubera hariho abagwiza tunga bari babeshejweho n'inzira mbi. Uburongozi bw'igihugu rero bwaje kubashira mu ibarabara ryiza ritomowe. Emwe muze murabe n'umwana avutse avukarira mugabo mubwiye ngo subira mu nda ntiyosubirayo. Uwo bahitisha mwese ngo subira mwibere mu nda ba mama banyu ndazi ko utawo vyemera muga mwese mwararize igihe mwavuka. Hariho igihe nigeze kubona yuko guhindura abantu ukabashira mu nzira itomoye bava mu nzira idatomoye birabababaza cyane n'ukurira bakarira hanyuma gushika mvuga nti ndabiheberera niyo nzira nziza. Uwahora agira fraude ndamureka gume yigirira fraude. Uwahora adatanga amataxe ndamureka ariko reka gutanga amataxe. Nari ndiko ndabivuga uko nti je numva menga none ko menga ntituvyumva kumwe kandi twese tusenyera ku mugozi umwe wa muzinga. Hanyuma hariho umwe uwandemesheje yambwiye hajya ati nta rubura kigongwa ruta umuvyeyi. Abamama mwebwe abamama ni mwebwe ba mbere barubura kigongwe. Iyo hageze gucutsa umwana ararira akaboroga wa mwimwibere akarira umupapa akavuga ati basiri muhuno munsi uzuri mwimejo atoya sindamuha